mafaranga yose azegeranwa muri uyu mwaka azova ku miliyaridi 1,562 niyo tuzi ko azegeranwa muri uyu mwaka turimo uzorangira mu ndwiza, aduge ku miliyaridi 2,193 hafi na zine y'amafaranga y'amarundi muri uyu mwaka. No kuvuga yuko uburyo buzinjira mu kigega ca leta buzokwiyongera ku rugero rwa 40%. Hazoca hakoreshwa imiliyaridi 2,391. Ngira turumva yuko hariho igihengeri kitari naho nyene kitari gito, iki gihengeri kikaba kizokuzuzwa n'uburyo duheza tugakura ku isoko ry'amafaranga. Gihengeri gishika miliyaridi 197. Hariho rero ingingo zitari nke zizoja mu ngiro kugira ngo ubu buryo bw'imiliyaridi 2,193 zishobore kuboneka, kuko urengeje ko hafi imiliyaridi 600 murumva ko ari igikorwa kidasanzwe. Ingingo rero zitari nke zirimo mw'integuro y'ibwirizwa zizodufasha kuduza umwimbu, ariko tuvuga tuti umurundi wese ica terera ica azoshobora guterera kugira ngo irihangiro tuzorishikeko bitubere n'intango nziza yo gushobora gushira uburyo mu migambi y'iterambere, kuko twari tugize iminsi tubibona vy'ukuri uburyo twahora twegeranya bwaca buherera novuga ntibwaherera mu bikorwa byinshi, bwaherera mu mishahara, bugaherera mu bitoro, mu mpapuro, ugasanga n'ibintu bitazoza kuvyara amafaranga.